Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijanye cy'ite mugenzi mukuza kino kiganiro ijambo ry'Imana uwo munsi. Kino kiganiro ugitegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi, ukaba uri kumwe na Rodas Manirakiza ndiko ndakigushikiriza. Mu kigwa cyacu cy'uno munsi tuvugana ku kwipfuza. Ubu munsi tugiye kuganira ku cyaha kimwe gikunda kutwizingira ko kikadusuka kandi kikadutuma dukora ibintu bidahwanye n'ubugombe bw'Imana. Ni icyaha cyo kwipfuza. Kwipfuza kumeze nk'ishavu, gifise uburemere bukomeye, gishobora kuba mu mwanya isase kandi katwuzura mu mubiri wose. Tukipfuza ibidatunganye, nk'uko ishavu rishobora gutuma umuntu atwagwa canke akavuga amajambo y'urwanko. Kwipfuza nako gushobora gutuma umuntu agira ivyipfuzo bibi mu kutubaha. Ugukwegwa n'ivyo umuntu yipfuza bitandukanye no kugira urukundo. Kwipfuza si ukugirira neza umuntu, ariko kuvyara ubusambanyi. Umuntu akangaza umutima, akifuza kugira umuntu igikoresho kandi kukamuhindura ikintu aho kumufata uko ari mu vyumviro vyiwe n'umutima wiwe. Kwipfuza umuntu uko ari kose ufatiye ku nyungu ushaka, ku vy'umubiri wawe ushaka mu kwinezereza. Nashaka gusangira namwe igice cyo muri Bibiliya cankoze ku mutima aho nari nkiri umuyabaga, canyigishije ku bijanye n'igitsina kandi ingene twifata birahambaye mu nyoga z'Uhoraho. Ico gisomwa kiri mu gitabo ca Yobu. Kiraryoshe cane kubera Yobu yaciye mwirinde no mu bigeragezo bikomeye. Uhoraho yamugerageresheje amarushwa menshi, ariko we ntiyigeze yiyanduza. Nta cyaha yakoze muri ayo marushwa, ariko Imana imugerageresha ibikomeye. Kwibaza ko ubayeho ubuzima bwiza, ko Imana idashobora kugucisha mu bihe bigoye, uko no kwihenda cyane. Rimwe na rimwe iyo uravye uwundi muntu ugaheza ukibaza ko amerewe neza, naho yoba ari umunyavyaha, ivyo ni ivy'igihe gito. Reka guhendwa kandi ntuzimire. Intumbero ni ugukurikira Uhoraho no kugororoka. Imbabazi n'ubugwaneza tugirira ni ivy'igihe kirekire kubw'agakiza yaduhaye n'intahe nziza dufise imbere y'abandi. Yobu na bagenzi biwe nk'uko tubisoma mu gitabo ca Yobu igice ca 31 havuga ngo, nasezeranye isezerano n'amaso yanje, none noshobora nte gushira ijisho ku mwigeme? Mbega umugabane Imana yompa woba uwuhe? N'inyegu iva iyo hejuru ishobora vyose yompa yoba iyihe? Mbega niyo bugesera bubikigwa umugabitanyi, n'ivyago bibikigwa inkozi z'ibibi? Mbega yoyo ntiyitegereza inzira zanje, igaharura intambuko zanje zose? Imana irazi inzira zacu twese. Dukwiye kwiyubara ntiducumure ku Mana, ntitwenganye abandi bantu ngo tubagire ibikoresho, ntitubakoreshe mu nzira mbi kandi ntitubafate nabi. Dutegerezwa kumenya ko abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana, kandi ko abandi bantu batariho kugira tubakoreshe. Nitwakurikira Yesu tuzokorera abandi, tubane neza nabo mu mahoro no mu butungane, aho kurondera kwinezereza mu gusambana nabo. Kwangaza umutima mu vyifuzo ni ikintu kibi cyane. Ntikugira intumbero, kuzuye urudubi gusa. Imana yaturemye mu ishusho yayo kugira dukore, tugire ibigumbagumba bikomeye kandi duhimbagwe n'ibintu vyiza yaduhaye. Ariho kwangaza umutima birahindura iyo ntumbero bikayigira mbi. Ni ikintu ciza kuba Imana yaremye umugabo n'umugore, umubano hagati y'umugabo n'umugore. Ariko isi iraduhenda,
igerageza kutwemeza ko gusambana ari vyiza, kubikorera ahantu hinyegeje, ko atangorane kuryamana n'uwundi muntu, kandi ko biryoshe mu gihe umuntu yumva abishatse. Ico ni kinyoma c'umugwanizi. Ni isi igerageza kubesha no guhindura ico Imana yaduhaye. Ivyo ni inzira idashikana ku muhezagiro, idashikana ku bintu bizima no ku mwuzuzo. Isi yuzuye ibigeragezo vyinshi no kugabitanya kwinshi, yuzuye imbono nyinshi n'ubusambanyi bwinshi. Uwo munsi hariho imbuga ngurukana bumenyi zuzuye ko amavideo y'ubusambanyi, kandi ivyo bituma abantu basambana cane, bagakora ivyaha bitandukanye. Ikibabaje, abana bato nibo bagwa mu mporero. Ico cerekana uburemere bw'ububi bw'isi. Ndakwinginze usengere abo bantu kugira ntibagwe mu mporero. Senga kugira ntibahukane kandi ngo bakoregwe amabi afatiye ku gitsina. Ndasenga ngo urubanza rw'Uhoraho rube ku bantu bakora ayo mavideo y'ubusambanyi, bakayamamaza, ko bofatwa kandi bagacigwa urubanza. Nizera ko bazokwihana ivyaha vyabo. Hari abagabo benshi bataye umurongo kandi bisuka mu vyaha. Birababaje, kandi agusavye ngo wihane wewe ubikora, kandi namba ukeneye ubufasha, namba ukeneye kwatura no kwiyambura ibikugoye mu buzima bwawe, kora ibikwiriye, kubera waremewe ijuru, waremewe ubugingo budashira. Iyo uri kufata abandi nabi, iyo uriko ubakorera amabi, uba uriko wikwegera igihano kitazoshira. Kandi uwo munsi hariho abagabo benshi n'abagore benshi barenga ibigo, kandi abo bategerezwa kwihana ico caha. Ukugeragezwa ni kwinshi. Bishobotse, shira telefone kure yawe, wigizeyo televiziyo, hanyuma uheze utangure ibindi bikorwa vy'ikimazi, kandi urondere kugirira neza abandi bantu musengera hamwe, bazogufasha kubaho mu bugororotsi no mu bweranda. Muri no minsi abantu barahakana Imana kubera bashaka gukora ivy'imibiri yabo ishaka. Bihereza urumogi kandi barashurashura. Ivyo ni ibintu bibi cane. Birababaje cane gushira Imana ku ruhande kugira umuntu akora ivyifuzo vyiwe, ivyo umubiri wipfuza. Wirinde ivyo. Ivyo bizojana umubiri n'umutima wawe mu mahonero. Ubu buzima tubamwo si ubwa kw'isi gusa, ahubwo dutegura kuzoba mu bugingo butazoshira. Harabaye itituka ry'imico n'imigenzo mw'isi yose, kandi nico gituma wewe ndaguhamagarira kwiyubara. Kumbure ntavyo wakoze muri kahise, ariko igihe cawe ni iki co gufata ingingo. Kandi namba uri kubikora nka Yobu, giranira isezerano n'amaso yawe n'amatwi yawe ryo kudashira ijisho ryawe ku mwigeme no kutumviriza ibintu bitagira ikimazi. Niwagiranira isezerano n'amaso yawe yo kudaja ku mbuga ngurukana bumenyi ngo uje kuraba ibiterasoni, kugira ntuje kuganira n'abantu bazogucafuza canke ngo bakwanduze mu nyonga z'Uhoraho. Hari ibintu vyinshi bibi vy'ubuyobe mu busambanyi, kandi Imana ntihezagira umuntu aja mu bikorwa nk'ivyo. Indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka ziriko ziriyongera cane mw'isi yose, kandi Imana izoguhana wewe ubikora mu mubiri wawe niyo utava muri ubwo busambanyi. Imwe mu nzira zo kugwanya ubwoba bwo kwandura izo ndwara ni ukuba uwera no kuba isugi. Gushika ukora ubukwe, ndaguhamagarira kwizigama. Wirinde imibonano mpuzabitsina, kandi wewe musore canke inkumi unezerererwe ubusugi bwawe. Ubahisha Imana umubiri wawe, kora ivyiza kandi unezerererwe no kubaha umucunguzi wawe, kandi wihangane ugumane ubusugi bwawe gushika uzokorera ubukwe, kandi uzobugumane gushika umunsi uzogira mu rugo. Ico ni ikintu co kunezerererwa. Isi yacu nta karangamutima igira.
ibona ibintu mu buryo bucuritse, nk'aho kugira abo musambana benshi ari bwo buhizi. Birateye ubwoba kandi birateye agahinda. Ndibuka umuhanuzi umwe yavuze ko bamuzanira mu buriri we abantu bose baryamanye n'abandi. Ivyo vyaranse kumuva mu mutima. Ivyo biraruhisha kandi vyica igitsina cawe. Imana ifise imbabazi ku bantu. Uhoraho arashoboye kuguharira ivyaha vyose wakoze. Hariho ico twita ubusugi buva ku kuvuka ubwa kabiri, buva mu kwizera, mu gihe umuntu afashe ingingo yo gutumbera Uhoraho n'umubiri wiwe wose. Umurongo wa 8 wo mw'ikete barandikiye ab'Ifilipi igice ca 4 utubwira kwiyumvira ku vy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibitunganye vyose, ibitanduye vyose, ivyikundiro vyose, ibishimwa vyose, nihaba hariho ingeso nziza, nihaba hariho ugushimwa, muba ari vyo mwiyumvira. Ndagutera intege gukora ivyo. Shira umutima wawe ku bintu vyiza bishimwa, kandi uzuza umutima wawe ibintu bisa n'ivyo, kugira amageragezwa yoye kugutumbera. Nizera ko ugiye kuba mu bugororotsi no mu butungane, mu guhunga ivyaha bizoguhonya, kandi ugende wubahisha Imana umubiri wawe mu bijanye n'igitsina. Aho niho uzohezagirwa kandi uronke umunezero mu mubiri wawe wo kubaha Umwami Yesu Kristo. Imana iguhezagire. Dusenge. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye ko waduhamagariye kwezwa, utaduhamagariye guhumana. Fasha abo wagabiye agakiza kugwanira ukwera bahawe rimwe, kandi ubaye kwirinda guhumanywa n'ubusambanyi hamwe n'ibindi vyaha bitandukanye. Ababigumyemo nabo ubaye kwihana. Ubu nawe ahisemwo kwihana n'umuharire, umufite mu gitabo c'urubanza, umwandike mu gitabo c'ubugingo. Umubera Imana, akubera ikibondo, kandi uzume kuraganwa na Kristo ubwami bwo mw'ijuru. Ndabisavye mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha, naho utaha. Ufise ikibazo cyo wunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora gusanga naho dukorera n'imiro ya mbere ibara ryitiriwe Gerere, inimero 27. Tukaba tugwahe kaze naho utaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook twereburundi. Nimero ya WhatsApp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.